Imiti igera ku 195 niyo iri mu mafarumasi y'ishirahamwe ryo kuvuza abakozi Mutuelle de la Fonction Publique muri migwi gifaransa. Ivyo vyavugiwe mu nama yo guhanahana ivyumviro hamwe n'abanywanyi baryo hari ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi, aho hari hakoraniye abarongoye abandi mu ntara zo hagati n'ubuseruko bw'igihugu arizo Gitega, Karuzi, Ruyigi na Cankuzo. Umuyobozi wa Mutuelle aravuga ivyatumye biyumvira ico kiganiro n'ivyo batumirira abaganga. Uno munsi twazindutse nk'ubuyobozi bwa Mutuelle yahora yitwa y'abakozi ba leta, ariko ibwirizwa ritwugururira yuko twakira umurundi wese abikeneye, kuko nivyo vyose iyo tuje tubagana nivyo tubamenyesha. Turashimiye cyane ko mwatwitavye, abari aba médecin prescripteur, abaganga, aba arabari mu ntwaro, no kuvuga les assujettis, abavuza abandi ko yari bo barongoye abandi. Turabashimiye ko mwatwitavye. Twebwe turi muri ya ngendo ya leta mvyeyi, leta nkozi, yuko dutegezwa gusanga aba afiliye, abanywanyi ba Mutuelle ku kivi, hanyuma kandi tugasubira tukaganira nabo dufashanya kugira ngo amagara meza kuri twese abandanye ashigikirwa. Arico gituma mubona yuko no mu turiko turaganira hari abaganga bo muri uburere. Twaraganiriye ubwa mbere n'abaserukira abandi mu kuvura, kuko bo baravura bajejwe offre de soins. Aba baganga turi kumwe twebwe natwe nka assurance maladie tujejwe demande de soins, ni ukuvuga gushigikira abavugwa. Twebwe rero turavuza. Ivyo rero kenshi abantu barakunda kuvyitiranya, bigatuma n'imigenderanire y'abavura n'abavuza itagenda neza. Ariko turakenguruka cyane no mu kiganiro duheruka guhuriramwo n'umushikiranganje ari wa kiremesha w'amagara y'abantu no kugwanya ikiza rohonyanganda sida, yaramenyesheje yuko abari aho bose yuko imigenderanire ya Mutuelle n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza rohonyanganda sida yuko imeze neza kandi ibandanya imera neza. Murumva rero yuko ico twifuza nuko tubandanya twumva ko abavura badukengurukira nk'abavuza, natwe abavuza tukabandanya dukengurukira abavura, kuko turi magiriranire. Nico gituma turi kuri iyo ngendo kugira tubasange ku kivi nk'uko leta mvyeyi, leta nkozi ibidusaba. Turumva hirya no hino imyidogo, twagiye turavyumva, abaserukira abandi abari mu ntwaro bitura abaserukira abandi yuko Mutuelle canke INSS ibishuza kandi bo batabona ico bariko barakorerwa. Twagira tubabwire yuko Mutuelle izokora ibishoboka byose kugira ngo ibavuze, ariko tubasaba namwe muserukira abandi yuko cyane cyane mu ntwaro, yuko namwe mumenye yuko utabonye agasohoka ntabona kinjira. Mutuelle ntizoshobora kuvuza mu gihe abanywanyi bayo badakotiza. Ivyo rero twebwe iyo turiko turabivuga n'amategeko abari ngaho. Ico twifuza tutabavuje, muratushikira, murabona ko twatanguye kuza tubagana, murabidushikiriza. Ariko namwe mumenye yuko mudashoboye gukotiza bizotugora kubavuza, kuko muvuzwa n'uburyo mwebwe nyene mwibikiye. Ibibazo bitari bike vyagiye birabazwa, harimo nko korohereza abanywanyi mu kuronka imiti vyoroshe, gushiraho amafarumasi ya Mutuelle mu turere twose tw'ubuvuzi. Ku kibazo c'abakukuruke hamwe n'abagize impanuka, uburongozi bwa Mutuelle bwashikirije ko biriko birigwa, kuko Mutuelle yasinye amasezerano hamwe n'amashirahamwe ajejwe gukinga impanuka hamwe na INSS. Abari aho bashoboye kumenya ibirane bafite Mutuelle. Aha twavuga nk'ivuriro rikuru rya Gitega rifite Mutuelle amafaranga arenga 1,200,000,
ariko bakabahumuriza ko bazoza barariha bukebuke. Mwomenya ko nimero 1 itariha yashizeho kandi ko bagiye guhagurukira ubusuma buba ku miti ya mituweli aho bagiye gukoresha cane ubuhinga bwa none. Umuyobozi wa mituweli aravuga kandi ko ibiganiro nk'ivyo bizobandanya no mu bundi burere.